amakuru atandukanye kuri Omega Radio. Ni kuri website @radioking.com /radio, Omega /radio. Mwavyumvise ni kuri Omega Radio nkabanda baramukije ndabaha nikaze mu makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri wa gatanu mugiye gushikirizwa na jewe Hervé Habonimana. Ingingo nkuru ziyagize zikabarize ngo ntutinye Goliyati wawe kandi ufise imigenderanire myiza na Yesu. Ivyo bivugwa n'umukozi w'Imana Chris Ndikumana, aho mbere ahanura abantu ko batokwigana abandi. Mu micungararo y'isoko yo kwa Siyoni haribonekeza isuku rike, aho usanga hari yarara ahandi naho bahihagarika, kandi hafi yaho baharangurira ibikorwa bitandukanye. Ivyo navyo bigashobora gukwega indwara ziva ku isuku rike. Mediatrice niyo mwungere araza kubidushikiriza. Ngo si vyiza gufata imiti utagiye kwipimisha kwa muganga kuko birashobora gutuma umuntu agwaragurika ntakire. Ivyo bivugwa n'umwe mu bize ivy'ubuvuzi canke ivy'amagara y'abantu, akaba yaganiriye na mugenzi wacu Jolie Fabiola Munezero. Muraza kubikurikira. Mu makungu turaza kubabwira yavugwa mu gihugu ca Gabon, mu gihugu ca Syria, mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu gihugu c'Ubufaransa. Reka ndabibutse ko mudukurikira kuri www.radioking.com /radio Omega /karyamye rimwe. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana utegura ibikorane byawe. Ushobora kandi kuba uri umuririmbyi ufise ibiteramo wifuza gushira habona. Ushobora kandi kuba uri umunyengabire wifuza kumenyekanisha amareresi n'ibindi uri kurakora. Omega Radio irabigufashamo. Wifuza kumenya ingene wobikora? Twandikire ku nimero 71 390 294 canke 76 565 81. Tukumenyeshe uko bikora. Omega Radio, Yesu araza vuba. Omega Radio, Jesus is coming back soon. Ngo ntutinye Goliyati wawe kandi ufise imigenderanire myiza na Yesu. Ivyo bivugwa n'umukozi w'Imana Chris Ndikumana, aho mbere ahanura abantu ko batokwigana abandi. Nta myaka ijana sikaje kwaho umuntu wese yaremwe mw'isho ry'Imana, umunsi umwe azova muri ubiri wambaye uzovamwo. Cyo gituma ntutinye ibibazo byo kwinoza. Birababaza nivyo abantu bashaka kuvuga, bashaka guheba, bashaka gukena, ariko ico ukeneye ni alliance. Urakeneye alliance hamwe n'Imana biciye maraso ya Yesu. Cyo kinshambere ukeneye ndabahanure ntuzugerageze kwigana uyundi mu byo agizemo heisite. Ntuzugerageze guhakura amenyo kuko nta wuzi banga ry'umuntu n'Imana. Mu micungararo y'isoko yo kwa Siyoni haribonekeza isuku rike, aho usanga hari yarara ahandi naho bahihagarika, kandi hafi yaho baharangurira ibikorwa bitandukanye. Ivyo navyo bigashobora gukwega indwara ziva ku isuku rike. Mediatrice niyo mwungere. Aho twaciye nko kwibarabara rija ku nkwi hepfo y'isoko yo kwa Siyoni nko ku metero 50 ufashe akabarabara kivu uvuye ku ikaburimbi, uhasanga yarara ahandi haragashamba k'ivyatsi. Muri utwo twatsi nyene hakaba ariho abatari bake haguriyemwe abasore n'abagabo bihagarika. Nayo igitangaje wigiye imbere gato hakaba hari utuzu tw'uburiro ariyo ma restaurant mu rurimi rw'igishitsi. Ivyo navyo bigashobora gutera indwara ziva ku isuku rike n'ibindi. Bamwe mu twaganiriye twasanze hari igituro c'amakinga hegereye aho, bagira bati abaja kwihagarika ngaha bamwe babiterwa n'ubukene, ati kuko ubuzu bwa sugumwe busanzwe buri ndani mu isoko burihishwa amafaranga, batarika abandi babikorera ingeso, so kuvuga yuko buzimvye cane. Tukaba tworangiza
bamenyesha ko uretse ngaho mu micungararo yo kwa Siyoni hari n'ibindi bibanza by'amasoko bitari bike bigaragaramo isuku rike, aho twovuga nk'inyuma y'isoko yo kuri Kotebu n'ahandi. Urakenuye Mediatrice ngo si vyiza gufata imiti utagiye kwipimisha kwa muganga kuko birashobora gutuma umuntu agwaragurika ntakire. Ivyo bivugwa n'umwe mu bize ivy'ubuvuzi canke ivy'amagara y'abantu yaganiriye na mugenzi wacu Jolie Fabiola Munezero. Abantu benshi barakunze kugura imiti yo mu mafarmasi batabanje bipimisha kwa muganga. Ivyo bigashobora gutuma umuntu aguma agwara ntakire kuko yafashe umuti atazi n'ingwara agwaye ariyo. Kubw'ivyo Anike Niyamahoro asanzwe yimenyereza mu by'ubuvuzi aratubwira ingaruka zavyo ahatanga n'impanuro. Tumutege yome. Kenshi abo bagenda ku mafarmasi kugura imiti batarinze kubapima, akenshi usanga n'abageze dosage bakabaha imiti irenze canke bakabaha umuti mukeya kuko bataba bazi neza réellement ivyo baba bagwaye kuko bataba bipimishije. Ugasanga bamuhaye imiti itajanye n'ingwara agwaye, bamaze kumuha imiti itajanye n'ingwara agwaye bica bituma adakira. Barya ba pharmacien kenshi usanga bari muri commerce bo baba bariko baricira amahera kuko bavuga ati twe tubisohore ivyo gukira ivyo kudakira tant pis pour elle. Hama impanuro nshobora guha abo bantu bagenda gufata imiti batipimishije nuko wamenya neza yuko ufashe umuti utipimishije yuko atakamaro ukugirira, uko akenshi usangana batariko barivura ya ngwara nyayo. Nk'ubu nka exemple birashika ugasangana nka malaria ifise ibimenyetso bimwe na grippe, utagiye ngo upimishe urabe yuko ari malaria ukacuga umufata wa muti wa grippe kandi ibimenyetso bisa nka bimwe ukaca usangana ugwaye malaria. Hagera yuko uja kwipimisha warasinzikaye ugasangana malaria, ugiye kwipimisha warasinzikaye ufise nk'ama insuffisance rénale waramaze kusinzikara cyane. Bisaba rero yuko bitura umuganga bagapimisha bakagira ibipimo bakabagirira ama examen kugira ngo babe sûr n'ivyo bariko barivuza yuko ari ivyo canke ko atari ivyo, kuko kenshi umaze gushika kwa muganga baragupimira babanza kwanza bakakugirira ibipimo hama bakaca baguha imiti ijanye n'iyo ngwara uba ugwaye. Hama impanuro ashoboye kubaha rero nuko bobanza kwanza bakaja kwa muganga bakipimisha hama bakamenya ingwara bagwaye nuko bakaca babaha imiti hama bakaca bayifata nk'uko muganga yababwiye. Tukarangiza tubibutsa ko yamenyesheje yuko abantu bashobora guhitanwa n'iyo miti bafata batazi. Urakenuye Jolie Fabiola. Amakuru yacu reka tuyabandanize mu makungu, tukaba tugiye kuyahera mu gihugu ca Gabon. Mu gihugu ca Gabon havugwa ikugwa mu mabanga gicegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'amashamba n'ibidukikije kuri wa kabiri ku mugoroba. Umukuru w'igihugu ca Gabon Ali Bongo Ondimba yarakuye mu mabanga icegera ciwe Pierre Claver Maganga Musavu n'umushikiranganje w'amashamba n'ibidukikije Guy Bertrand Mapango. Ico cegera c'umukuru w'igihugu Maganga Musavu yari yagenywe mu mwaka wa 2017 mu gihe yatsindwa mu matora y'ibihumbi 2016. Ibiro vy'umukuru w'igihugu bikaba bitaratanga icatumye hakogwa abo bategetsi. Mugabo ibimenyesha makuru n'amashirahamwe ataho yegamiye yaguma asaba ikugwa rya Mapagu, umushikiranganje w'ibidukikije, bimwagiriza kudandaza ibiti vy'agaciro kandi bisanzwe bibujijwe mu ico gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika
havugwa urugendo ruteguwe rw'umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump ahazo kwerekeza mu gihugu ca Ireland muri ruheshi. Muri urwo rugendo Donald Trump azogira mu gihugu ca Ireland akaba ari mu ntumbero yo kwitaba ubutumire Donald Trump n'umufasoni wiwe Melania Trump barungikiwe n'umushikiranganje wa mbere Leo Varadkar mu gihe bazoba bari mu gihugu c'Ubwongereza mu birori vyo kwibuka imyaka 75 habaye ico bita debarquement. Donald Trump rero akaba azoja mu gihugu c'Ubwongereza itariki 3 gushika itariki 5 ruheshi ahazoba yatumiwe n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri n'umushikiranganje wa mbere Theresa May. Amakuru yacu reka tuyabandanize mu Bufaransa. Mu Bufaransa Paris rero havugwa ihohoterwa ry'umugore yigira umugabo. Uyu munsi ariho hari hategekanijwe urubanza rw'umusore w'imyaka 23 yagirizwa kuba yarahohoteye uwo mugore gabo azi ku izina rya Julia afise imyaka 31. Uwo Julia akaba yahohotewe igihe c'isaha 2 z'ijoro itariki 31 ntwarante iruhande y'umugwi wariko wiyamiriza intwaro ya Algeria aho yariko ashaka kurira imeri. Yabonye abagabo batatu bamuzibira yabasha kurengana. Uwa mbere akaba yamufashe ukuboko, uwa kabiri amufata kugikiriza, uwa gatatu we amufata ku gitsina amubwira amajambo yo kumurya umutima no mu kumukubagura. Ico gihe iryo sinzi ry'abantu ryaciye rimuririmbira indirimbo zimutekeza. Uwo musore w'imyaka 23 akaba ari we wenyene yagirizwa iryo hohoterwa kuko ari we yashoboye kubonwa mw'ireresi yafashwe. Amatohoza akabaza yatanguye mu butungane bwaho i Paris. Amakuru yacu reka tuyarangirize mu gihugu ca Syria. Aho muri Syria leta zunze ubumwe za Amerika zagiriza leta ya Syria kuba yasubiriye gukoresha ibigwanisho vy'ubumara vyo mu bwoko bwa chlor ku banyagihugu bo mu karere k'amajaruguru ashira uburengero mu gitondo cyo kuri uwa 19 Rusama. Leta zunze ubumwe za Amerika zikamenyesha ko zigiye kwishura mu maguru masha kandi mu buryo bukwiye. Umuvugizi w'ujejwe imigenderanire n'amakungu muri leta zunze ubumwe za Amerika Morgan Ortagus amenyesha ko bacegeranye ivyemezo akavuga kandi ko leta zunze ubumwe za Amerika nabo bafashanya batazorera amaboko mu gihe vyo kwibonekeza ko Bashar el-Assad akoresha ibigwanisho vy'ubumara. Aho twobamenyesha ko leta zunze ubumwe za Amerika zari zimaze kugaba ibitero kabiri kose ku bibanza bibitswemo ibigwanisho vya Syria, aho hakaba hari nyuma yaho hakoreshejwe ibigwanisho vy'ubumara Ikan Sherkun muri ndamukizi 2017. Inyuma y'umwaka naho leta zunze ubumwe za Amerika zifatikanije n'Ubufaransa n'Ubwongereza bakaba barishuye ku gitero c'ubumara cagizwe ku banyagihugu biduma. Nino kuri ayo makuru yo mu makungu tugarukije ko amakuru yacu ariko kuba yafatiye hagati reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Ngo ntutinye Goliyati wawe kandi ufise imigenderanire myiza na Yesu. Ivyo bivugwa n'umukozi w'Imana Chris Ndikumana aho mbere ahanura abantu ko batokwigana abandi. Ngo si vyiza gufata imiti utagiye kwipimisha kwa muganga kuko birashobora gutuma umuntu agwaragurika ntakire. Ivyo vyavuzwe na bamwe baganiriye na Jolie Fabiola Munezero navyo mwabikurikiye. Mu micungararo y'isoko yo kwa Siyoni haribonekeza isukurike aho usanga hari yarara ahandi naho bahihagarika kandi hafi yaho baharangurira ibikorwa bitandukanye. Ivyo navyo bigashobora gukwega indwara ziva ku isukurike. Navyo mwabikurikiye. Mu makungu twababwiye yavugwa muri Gabon, mu Bufaransa, muri leta zunze ubumwe za Amerika no muri Syria. Reka nongere kubashimira nshuti bagenzi mwari muduteze yompi, nongera nshimira na bagenzanje Gilbert Ndayishemeze, Jolie Fabiola Munezero na Mediatrice niyo mwungere bamfashije gutorokanya aya makuru. Hervé Habonimana nije nariko ndayabashikiriza na hejo nkaya mango Imana ibishatse. Amakuru atandukanye kuri Omega Radio ni kuri website akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio